wavyakiriye gute n'ikihe kintu ubona bizokungura abanyacankuzo? Natanguye kwinjira ngaha mu intara ya Cankuzo mandarondera abandi bamambre bangahe nka batatu tuvyumva kumwe barinjira nabo badufashije rero kurondera abamambre ubu tugeze ku bamambre 70 muri koperative. Twebwe rero tumaze kubona ukuntu abamambre bariko baravyumva bamwe batavyumva neza bavuye dusaba nyakubahwa David ko yashika ngaha mu Cankuzo akabasigurira neza umugambi ko twebwe turiko turabasigura baguma batubwira bati uwo muntu turakeneye ko mwibonera amasomo yanyu. Uyu munsi bamubonye amakenga yaheze bagumye banyakiriza amahera ngo dutorera amahera ngo twinjire mugana babwiye ati uyu munsi sivyo ndimwo karibu ejo kuri bifo. Uno munsi rero aho tugeze kirazira ko tuguma duhanze amaso abanyamahanga abazungu ngo abaki ngoma katuronka ibi. Murumva ko dusigaye twihingurira ibiterwa tukabihinguramwo ibintu bitandukanye twahora tuzi yuko biva hanze y'igihugu. Nari nsanzwe nakigerageje mu matongo ndimamwo y'ibitoke n'indimiro zindi mfise gushika uyu mwanya ndiko ndababwira kuko najewe ntari bwahimirizwe ngo mbone iyo bitera bija uyu akatubera indongoza akatubwira tumukurikiranye jewe ndafise nk'ubu ibiro 40 by'iyo mbuto. Kwa Gatabazi twasanze afise hafi ibiro 800 akongera agahinguramwo n'umwavu n'ibindi. Murumva rero yuko ivyo tuje kubabwira si bihimbano ni ibintu bizima umugambi mu witabe. Ico ngira nongere ko kugira ngo mbeze n'abarambiye nuko uyu n'umugambi w'igihugu kuko ushigikiwe na yambona kazoza ivuga ngo Uburundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060. Nukuvuga nikiramara gukwira hose baracari mu ntango mugabo kugira ushike kuri birebire ubanza kugerageza nyene. Rero nkuko uworosha yamya bivuga kugira ngo mu mfuko wose uronka amafaranga umuntu wose uronka ico ufungura dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu tukagerageza ku bintu byose bishobora kutwinjiriza no kutubeshaho. Tugiye ubu mbere no kuca twubaka ihinguriro tugura ama mashine atangure ahingure kino giterwa. Nta muntu azoba yarimye kino giterwa azobura hagishorera. Niyo twebwe tutakimugurira amasoko arahari. Kuko iki kibazo kiragaruka kenshi. Ikibazo kiragaruka kenshi c'abantu babaza ngo none isoko irahari. Nitwova ibujumbura ngo tugende hariya twagiye dushike ngaha tudafise amakuru yizewe iyo dushobora gushorera ico giterwa. Rero ikintu nasaba nagomba gusiguruza mbe winjiye muri iryo shirahamwe adusabye yuko ushobora gutanga imitahe guhera ku mitahe w'ibihumbi 6 hanyuma ugashita no ku mitahe 20. Nagomba mbaze mbe umaze kwitaba Imana nko kwanje urabura ko ndiko ndanyerera namaze kwinjira muri iryo shirahamwe mbe iyo kone yanje nzobifuswe uwo ndo basize ari umwana cyangwa umudamu nazoyikurikirana. Nkundire kandi ndakuramutse ndaguha ikaze yo kurikirana ibiganiro inkuru n'amakuru tubashikiriza kuri YouTube ya Fulgence Mika. Turi kumwe na Mika TV kandi subscribe utarayikora ukande like ushireho comment yawe usangize inshuti n'abagenzi ibyo dukora maze dukomeze gushika kure maze tumenyeshe abarundi n'abanyamahanga ibikorwa by'iterambere bikubira kugwa no gwaruka mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Aha turi neza na neza ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Turi kigenekerezo rya kabiri itugutu 2024 turi kumwe na koperative Kibonobono Oil aho baje kugurura ibiro bya koperative mu ntara ya Cankuzo neza na neza ku mugwa mukuru aho ubona ko abanyagihugu bariko baritabira iki gikorwa ku bwinshi bashima n'intambwe bageze ko kuko uburimyi bw'ikibonobono canke kugwiza igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi babona ko bizobagirira akamaro na cyane cyane ko tuzi ko kivamwe ibintu byinshi nk'amavuta ya moteri ibitoro ibintu by'isabune amavuta yo kwisiga
ibintu byinshi, umwavu canke ifumbire ku biterwa bitandukanye, ingaburo ku bitungwa n'ibindi byinshi cyane. Iki gitegwa rero turi kumwe na David Tuyisabe arongoye koperative Kibonobono Oil, aho bafise umugambi ho kigwiza Uburundi bwose, maze hirya no hino tucitabira tukirime kugira ngo gishobore gusahiriza mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, imyidagaduro, ibintu by'imigambi y'iterambere n'ibindi bitandukanye, kugira ngo dukomeze kugenda mu iterambere tunezerewe, tumeze neza, dufise n'agafaranga, ariko dukora byinshi, ariko dushiramo ingufu kugira ngo imigambi iteze imbere gwaruka igwire. Turi kumwe na David Tuyisabe, turaza kumbona byinshi ngaha aye mu Cankuzo, mu Stanteri yakire kine koko bacugurure mu abanyagihugu babazi ibibazo bitandukanye, maze David nawe atubwire neza na neza kubijanye n'ikibonobono, tumenye byinshi. Bana natwe ukane subscribe, liking, bibuka no gusangiza inshuti n'abagenzi kino kiganiro canke iyi video, kugira ngo hirya no hino bimenyekane yuko imigambi y'ugwaruka iriko irakogwa ku bwinshi. Tubane muri iyi video. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere bishimikiye ku gitegwa cy'ikibonobono. Izina ry'abenegihugu serukira ngaha muri komine Cankuzo no ku izina ryanje nyene, ndi n'iteka ryo kubakira muri iki kibanza, muroranirwe, umutekano urakwiye. Hanyuma byinshi ku giterwa cy'ikibonobono ngira mwamaze kubisigurirwa, ni ukuvuga ntikiramara gukwira hose, baracari mu ntango, mugabo kugira ushike kuri birebire ubanza kugerageza nyene. Rero nkuko umworosha yamye bivuga, kugira ngo mu mfuko wose uronke amafaranga, umunwa wose uronke ico ufungura, dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu, tukagerageza ku bintu byose bishobora kutwinjiriza no kutubeshaho. Rero ngira ngo isiguro iramvuye, urongoye koperative Kibonobono Oil arahava yitanga mu kanya na hanyu ho gutega amatwi. Murakoze, muroranirwe umwanya wose muza kumara ngaha. Icyambere na mbere nobanza gushimira abantu bose muba muri ngaha mukaza kumviriza uyu mugambi w'ikibonobono. Hanyuma icya kabiri, jewe nije ndayirongoye ku rwego rw'intara ngaha mu Cankuzo. Benshi baranzi, nigishije benshi bashoboka, ariko bamwe barabyumvishije abandi ntibabyumvise. Benshi bagumye babona yuko umengo ni ubusuma. Uyu munsi rero ni wa mwanya bamwe bose bafise amakenga baguma bavuga ati mwe muri ko muribwa, turababwira ati twebwe turemeye kwibwa ntaco, tumugani imbere ni heza, muzotinda mubone iterambere iyo rigeze. Ubu rero ni wa mwanya bamwe bafise amakenga yose mu kanya arahera, muzoza muzanga ibikorwa aho tubigejeje. Murabona isabuni harya twatanguye kudandaza, ni umugambi uriko uratera ije imbere. Mu minsi turi imitongo hiyo turarifise ryo kurima, kandi turabatumiriye mwese mu mitumba. Aha ndaza haraba imitumba itandukanye kuko si Cankuzo yonyene. Karibu, ni umugambi wagutse mu barimyi b'ikibonobono. Mu majambo menshi rero sinobicisha amajambo, twakomba duha umushitsi w'iteka yatugendeye, ari wasanzwe yarazanye n'ikiciyumviro ku rwego rw'igihugu, abatekururire agashitsi yabazaniye. Hama ndabasavye mu mutega amatwi, mwumvirize. Niba haba hariho abantu bafise ibibazo, karibu kuri biro. Uyu nzi twababwira ati turaza kubaha umwanya w'ibibazo kuko bafise umwanya muto. Ibiro tubifise ngaha haruguru imbere ya buseruko, muzohabona, tuzoshiraho ipankarte, muzobibona mwese muze muraza ku biro. Uyu munsi rero kwari ukugira tubereke ko turiko turakora ku mugaragaro, bimwe by'ubusuma atari byo. Murabona na nyakubahwa Musanteri yaduteye iteka araza. Ubu ndibaza yuko kuza muba mumaze kubona ngaha ikintu c'ubusuma cyamaze kubavamo naho mutarumva neza idonido. Sawa rero ndabashimiye, murakoze, mudutega amatwi. Rero Musanteri wa komine ya Cankuzo amaze kugurura icese ibirori byo gusigurira abanyagihugu ibijanye n'igitegwa cy'ikibonobono. Userukira iyi koperative Kibonobono Oil, David Tuyisabe, yaciye aza nawe arabanza arashimira indongozi kuva hejuru gushika hasi bose, aho ubona ko
kubw'imigambi ya leta kugira ngo uburimyi bukomeze gutera imbere. Yabashimiye cyane kubera ko bari mu batuma ugwaruka rugira ivyiyumviro birashe kugira ngo bakore imigambi ishobora kubashikana ku iterambere. Yaciye agira ko rero yerekana abaserukira iyi koperative Kibonobono Oil mu ntara ya Cankuzo kugira ngo abazobakenera bose bazobashobore kubitura atankomanzi. Aba rero nibo bahagarariye uyu mugambi udashobora gusubira inyuma na gatoya. Naba murakoze, nibaza ko akaryo karahari. Namaze kumva ariko hariho biro aho muzobasanga bazobakira uyu munsi mu nkundire nsigurire ababene gihugu ibyo mwababwiye nibabitahura neza ku bibazo bashobora kuba barababajije mukabura inyishu. Uyu munsi ndi ngaha, ni jewe sininyegeza, ishusho yanje muremewe kuyifotora, ndabereka naho muzoyisanga kugira ngo uwo bafise amakenga kuri bino bikorwa turiko turakora naho vyoshika ntibigende nk'uko twabibemereye, muze mubone aho mundonderera. Ubu biroroshe, urashobora gutanga ifoto ukayirekura kuri WhatsApp ati uyu muntu yaraje ino aratwescroka, yaraje ino aratunyaga, mumuturonderere. Biba vyoroshe cyane. Noneho no munsi duhiriwe duhishije Uburundi mw'isi yose. Sindi jenyene hano, turafise abo dukorana kubazoshika i Bujumbura. Ngire ko mvuga naho dukorera mu gisagara ca Bujumbura, muri commune Ntahangwa, muri zone ya Ngagara, quartier twe hariya tuvuga ama quartier amwe muvuga imitumba, quartier industriel canke quartier 10. Niho turi, ni hagati y'isoko ya Kotebu n'isoko ya Siyoni uri kuraja hariya. Niho turi harabana n'inyubakwa ya ni uburaro witwa Kangaro Hotel canke OK Bazaar. Niho turi aho rero turi kumwe na bamwe hano. Mumbabarire mu nkundire cyane, barakoresha amasegonde 3 avuge izina, avuge n'intara avamwo, mwumve yuko ari umugambi uhurikiyemo abantu bose, atarakagwi k'abantu boba bari basanzwe bari ahantu bakaca bapangana ati reka dukore kino kintu tuce tugenda twinjire mu bene gihugu. Jewe ndi ngaha ntarivuga kuko ndaja kwivuga, cengira ko ndababwire ibi byose n'ingene vyatanguye nico bigamije hano mu Burundi. Neka ndabamenyeshe ko natanguye ndi umwe, ntangura ndabivuga kuri WhatsApp, hanyuma abashinga nahe bose bari hano bose nabagiye bavyumva kuri WhatsApp, hanyuma barabikurikirana neza, barashishoza. Kandi nimuhave mwibaza ngo ni ibintu ngo bimaze umunsi umwe canke ibiri canke amezi 3. Iki gikorwa ndiko ndagisigura kimaze umwaka wose urakwiye. Nagiye mu bushikiranganje butandukanye kubisigura, nigeze no kuronka amahigwe ndagenda no mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu muri presidence aha kwa Ntare, ngiye gusigura uyu mugambi aho mbere hari mu mwaka wa 2022, kuko ubushakashatsi canke kurondera ibijanye n'ingene twogwiza umwimbu biciye mu gitegwa c'ikibonobono si vya vuba mu vyumve. Aba rero kugira ngo no munsi tube turi kumwe bangana gutya, aha twabaye bake kuko ejo twari mu ntara ya Kirundo komine Bwambarangwe, hasanzwe hariyo umurimyi w'umugwizambuto yitwa Gatabazi, arazwi cyane, muramubona ku mateleviziyo. Niwe murimyi twarashitseho, abo twari kumwe twese twaratangaye turavye ivyo akora. Rero ico kibonobono arafise hegitari 128 zirimwo ico kibonobono, yimbura vyinshi, abatanzania baramugurira, mbere na twebwe twabonye ngira ko tuzova tunamugurira. Yaratweretse amagunira y'imbuto z'ikibonobono, twaragezeho turatangara tubonye ivyo akora bisanzwe bigizwe n'imbuto kama. Hanyuma kandi nawe nyene
turi kumwe muri uno mugambi nuko i Bujumbura bace bamukenera kuko arazi akamaro cyane k'iki gitego. Mu nkundire rero mere kubo turi kumwe hano twagendanye n'ubudufasha mu bijanye n'iyegeranyo ry'amafaranga, ahaguruke avuga izina gusa n'intara avamwo, ivyo birakwiye. Uyu ava mu ntara ya Bubanza, turi kumwe na secrétaire uyu ava mu ntara ya Kirundo. Twagendanye na protocol muri zino ngendo turiko turagira, asanzwe ajejwe gutunganya ingendo n'ibindi. Ahaguruke avuga izina ryiwe n'intara avamwo. Kugira amahoro, amazina ni Kanyomo Eponi, niba mu ntara nziza ya Rwanda. Murakoze. Turi kumwe kandi na nyakubahwa hajya asanzwe ari n'ujejwe intwaro. Ahaguruke aca avuga n'intara avamwo. Agitsira yarutse kugira amahoro. Akazina nitwa Swarte niho kubwayo, mvuka mu ntara ya Bujumbura rirare komini Sare, abasanzwe ndi chef de zone. Wakoze cyane. Ni kumwe ingo kurikirana uvuge izina n'intara uvamwo. Kugira amahoro, ku mazina yanje nitwa Nyuse, ku ntara ya Ngozi. Uyu ava Ingozi. Kugira amahoro, amananje amazina yanje nitwa Iranga Base, nkava mu ntara ya Bujumbura. Mu nkundire gato, uyu asanzwe yari afise ivyazi ku kibonobono, ikace tumwongera n'amajambo yandi abiri imbere yuko jewe mvuga, kuko mu kugira mwumve ko atari ibintu vyiyadukije ahubwo vyari bisanzwe bihari. Tugira amahoro musangwe iterambere ry'uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono. Ku mazina nitwa Bigirimana Aloyizi, mva ngaha hirya mu ntara mbanyi yo ngaha Imuyinga muri komine Gasogwe. Nsanzwe ndi murimyi mworozi, naravyitayeho ndakurikirana igiterwa cy'ikibonobono. Igihe twari kubo mu Rwizambuto Gatabazi, twarashoboye kungunganya ivyiyumviro twari dusanzwe dufise kuri ico giterwa. Rero ivyo turiko turababwira ntimugire ngo ni ibintu by'ibifondano by'ibyo twikuriye mu mitwe. Iki giterwa turakizi, twaragikurikiranye. Murabona ko muze jewe nakuze ikinzi ingene gikora, ingene twagikoresha tugikinisha nk'abana bagendesha ibipikipiki, ivyo twita ibigirigi, sinzi no ko ariko muvyita. Hanyuma rero abo bakuze barabizi, tumaze gukura twarabona ko ico kintu cimeza mu ndimiro zacu. Rero twarakurikiranye, turabona ko gifise akamaro mu bintu vy'indimo, mu ndimiro no mu byo kimaze. Ubu ariko araduha amajambo kare atwunganira, yavuze ingene bakidomeka mu nzu bagacomeka mu ruhome bakagicana, ugasanga umuntu amaze amasaha 2 canke 3 ariko arafungurira habona, mu gihe tutaba dufise agatadoba kamwe twakoresha kera. Rero jewe nsanzwe ndi umwe mu bakigerageje, bampaye amajambo make, nari nsanzwe narakigerageje mu matongo ndimamwo y'ibitoke n'indimiro zindi mfise. Gushika uyu mwanya ndiko ndababwira, kuko na jewe ntari bwahimirizwe ngo mbone iyo bitera bija, uyu akatubera indongozi akatubwira tumukurikiranye. Jewe ndafise nk'ubu ibiro 40 by'iyo mbuto. Kwa Gatabazi twasanze afise hafi ibiro 800, akongera agahinguramwo n'umwavu n'ibindi. Murumva rero yuko ivyo tuje kubabwira si bihimbano
hano ni ibintu bizima umugambi mu witabe ico ngira nongere ko kugira ngo mbeze n'abarambiye nuko uyu n'umugambi w'igihugu kuko ushigikiwe na yambona kazoza ivuga ngo Uburundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 cyane rero mwe bw'ugwaruka murazi ko atahandi tuzeye akazi atari ibikorwa twebwe twirondereye ni mukura amaboko mu mpuzu uyu n'umugambi wo kwironderera akazi ivyo tuzokora twishimikije iki giterwa cy'ikibonobono bizoteza imbere mwebwe nyene bimaze kubateza imbere muronka ubuzi mwirongera amafaranga muronka ico mufungura umufuko ronka amahera mutiriwe murazerinze ngo ndahejeje amashuri ngo naka ngo mbega ngo naka ngo azompa akazi ngo canke gushira hamwe runaka rizompa akazi oya ni mu byumve rero aho nciye make kuko amajambo menshi uyu mwubahwa ari wenyene kuzana ikiciyumviro mu gihugu cyose araza kubabwira ingene yagize iyo mbono kugira ngo iki giterwa tugiha agaciro congere kigirira akamaro iterambere ry'abarundi twese murakoze imana ibahezagiye murakoze namwe turabashimiye tugira amahoro nitwa Jean de Uwamahoro nkabambuka mu ntara ya Rumonge abasanzwe by'umuhinga mu by'indimo engineer agronome ngira nkabana muri komite hafi ije gufata ingingo muri no koperative yo kurima igiterwa cy'ikibonobono tugira amahoro sawa Breze Amahoro amazina ni Bagende Blaise mu ntara ya sawa murakoze ngoma rero nyaraguritse kugira ngo ndababwire bikeya ku bijanye n'ikibonobono n'umugambi turimo ariko baze ndababwire amazina yanje nitwa David Tuyisabe batazira kibonobono gushika no mwanya ushaka uzompamagare Daudi canke kibonobono byose ni byiza hanyuma nkabasanzwe ndi mu Kirundi novuga ko ari kwihangira mirimo mu entrepreneur maze kuva ku ishure muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 2019 nasanze uko nari navyiteze atari ko bimeze hanyuma ico nakoze naciye nja gukora urudandazwa nja gukora amasabune hanyuma ndubaka ndagura ibikoresho bikwiye ndagira izine hanyuma mu 2020 haraje ingwara bita corona ije baciye bakora udusabune duto bitirira corona twari udusabune tuzimbutse cyane ico gihe mwatugura 105 mu gihugu cyose ico gihe abari basanzwe bakorera muri ivyo bintu byo gukora isabune benshi twarahombye tubanza turavyihoza gato kuko ntitwabibona neza ivyo turimo kubera ka gasabune ka corona mwese niko mwagura hanyuma nagarutse gukora kubandanya umugambi mu 2022 nsanga uko byari bimeze siko biri nsanga imise dusanzwe tukoramwo amavuta yarazimvye cyane udafise umutahe munini twabona dukora tuguma duhomba niho rero natangura kwibaza mbega none ko batubwiye yuko ikigazi kiba ahantu hashushe hanze yaha aho badakoresha ikigazi bo amavuta bayakura he niho nagerageza kurondeza kuri internet ndandika ndondera ibintu bivamwo amavuta hanyuma narabirondeye niko rero kugwa kuri ico kintu cyitwa ikibonobono bita castor mu Congereza canke ricin mu Gifaransa hanyuma naciye negera bagenzi banje nari nabafise bize hanze ndababaza ati mbega hage bavuze ricin negiki baravuga ati yo wewe ricin amavuta wile de ricin amavuta y'ikibonobono urayazi ninge nazimvye muzatahosha mbwira cyahereye aho yarabandanije arababwira uko uyu mugambi yagiye kuyumvamwo biza kugera naho aza kurondera ibyangombwa kugira ngo ashobore kuwushira mu ngiro ari byo biriko birakogwa aha mu nyuma yaciye agira gutya akanya abariko baramwumviriza nabo babaza ibibazo maze arabishura nk'ibisanzwe
izi mbuto nazirungikiwe n'ikigo c'ubuhinde gisanzwe gukwiragiza imbuto z'ikibonobono ku isi, kuko ubuhinde nibwo bwa mbere ku isi burimo ikibonobono kandi kirabatunze cane rwose. Ni nabo ba mbere basohora iyi fumbire ikozwe mu kibonobono twifuza natwe ejo ko dutangura gukoresha. Izi mbuto rero urabona ko harimo kimwe ngaha, twazihaye ko abanyamuyinga bagende kuzigerageza, no ngaha ni abari b'abagronome banema baratubwira tubasigire nabo bagende bazigerageze. Iyi ni nimero ya mbere, hanyuma iyi ni nimero ya kabiri, iyi nayo ni nimero ya gatatu. Iyo izoshoboka yose iyo tuzoca dutumako, ariko izi ni imbuto ziva hanze zigenewe kuvamo amavuta menshi. Mwavyumvise? Arafise ikibazo utubwire uko witwa. Murakoze. Gerageza ufatane n'akabazi yaranje. Murakoze. Ku mazina nitwa Batungwanimana Jean Marie. Ngaha kuri kino gicapo turabona ibyo bita tourteau vegetal na tourteau agricole. Tusanzwe tumenyeye yuko tourteau mu Kirundi tubyitwa ko ari ifungurwa z'ibitungwa. Mbe ibyo fungurwa zigenewe ibitungwa byose cyangwa hariho ibitungwa bigenewe ibyo tourteau zigenewe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri, hariya mwatubwiye ibyo kugura imitahe. Mwavuze n'utwa Fabrice ko yatanze ikiringo, ko ariko nawe nyine ariko aragura, yahamagaje abarundi bose bagura imitahe mu byo kubaka isoko ya Bujumbura. Mugabo we yaratanze ikiringo ntarengwa cyo gushikana iyo mitahe. None mwebwe namwe nta kiringo mwafatiye ko cyo gutanga kiyo mitahe cyangwe izotangwa gushika ryari, hanyuma abayitanze bazotangwa kuvyaza umusaruro iyo mitahe yabo kuva ryari? Murakoze. Ubazo abajije agize ni hano turabona tourteau. None dusanzwe tumenyera ko tourteau ariyo ibitungwa. Tourteau ihabwa ibitungwa ni tourteau iva mu mise, sivyo? Ariko iyi tourteau iwacu si y'ibitungwa. Oya, iyi tourteau iwacu ni ifumbire. Reka ngerageze ngezaho kwishura. Harimo uburozi ngaho bwitwa lisine, sivyo? Ku buryo ikibonobono ntazogere n'uwigerageza ngo akige ntikiribwa, sivyo? Nubwo kitaribwa n'iyi tourteau si y'ibitungwa ni y'ifumbire. Hanyuma ati Fabrice yaratanze ikiringo, sivyo? Uravye abo Fabrice yahamagaye ku bantu baronka bashobora kuronka kuva ku 103 kuduga, sivyo? Twebwe duhamagara abantu bafise 6,000. Rero umuntu azi 6,000 ariyo amahirwe yuko ashobora no kuyabura, sivyo? Kuko amikoro ntangana, ibi ni vy'abantu bato, sivyo? Rero dushizeho ikiringo, tuvuye mu kiringo ni iki. N'ubu twari twihaye ko twako turakorana, twari twihaye yuko ikiringo cya nyuma ntarengwa zari kuba ari itariki 5, uno si itariki 1. Ikiringo twari turakorera ko kizohera itariki 5 z'uku kw'icumi, tukaba twugaye. Mbona uko mwaje ngaha no tukiza no tucugurira ibitwarwa nawe no yicamuze nayo nzi ngabo ndaza rero ayandi makomine ari kure, sivyo? Rero nibaza yuko twaba turatanga amahirwe kugira ngo n'abari kure, sivyo, abanze boroherwe, ariko tutavuze ko ari ibintu bizohoraho. Umwanya n'umwanya tuzobihagarika kugira ngo cya kibazo uvuze ati none abashizemo imitahe bazotangwa kubyaza umusaruro iyo mitahe yabo ryari, sivyo? Mu bisanzwe imigambi minini nk'iyi igihe cyose bagaburana umwaka uheze. Rero n'ubu Neema yarinjiye amazemo dufate amezi 2, sivyo?
wewe ugomba winjiremo kumbure mu kw'icumi na rimwe. Rero nk'ubu wowe utarinjira vyoba bigoye kugira ngo tubone neza na neza. Mugabo nk'ubu twifuza yuko kugeza nko mu kw'icumi ku mwaka ukurikira ko tuzoba twicaye hasi, sivyo? Tugira umupanga rero tugabure, kuko iyi ni business, si imfashanyo. Aha hajamwo umuntu akeneye gutera imbere, sivyo? Nakora amahera ko tubo turarondera amahera, twebwe turabadandaza, sivyo? Vyemera tudandaza, sivyo? Nta kintu na kimwe kiriho kirimwa kidandazwa tutazokora. Dufise ibisata 32 dukeneye gukoreramwo. Mugabo kubera ko uno mwanya turiko turavuga igisata c'uburimyi n'ubudandaji no kuziganya no kuguranana, nivyo gusa twavuze. Ariko ejo nitwongera mu kindi gisata bazobabwira tubure turashizemo ikindi gisata. Ivyo vyose bigamije kuzana inyungu muri no mutaha. Ikibazo gira kabiri nakwishuye uraryohewe aho utanyuzwe nihe ibintu by'ifumbire. Yego mwavuze ko ari ifumbire. Yego mwavuze ko ari ifumbire. Ni ifumbire igenewe ibiterwa byose cyangwa ari ibiterwa bimwe? ifumbire sivyo niyamara guhingurwa abahinga urabona nk'uyu urabona ko yishiriye ko amapwavuro ibiki urabibona. Iki ni igihugu kimwe aho bakoresha ino ntuze, sivyo? Rero hajya muri ino fumbire, ifumbire yose bararaba ibigize, sivyo? Bakaca babona nti ibi bintu bigize biri muri ino fumbire, sivyo? Icyo twita ama nutritive, nivyo? Azote, potassium, calcium, ntumbaze, sivyo? Bakaca baraba ati okay, umwumbati ukenera ifumbire imeze uko, sivyo? Rero iyi nayo y'iwacu irimo ibi n'ibi n'ibi. Si y'umwumbati canke ati iyi ni y'ibiraya canke ni y'umwumbati, mugabo si y'umuceri. Nuko musanzwe hajya mu bari barakora ifumbire baraba ibiyigize, bakaca baraba iki giterwa gikenera ifumbire nyabaki. Igihe rero izoba yamaze kuja ku isoko bazoza babereke iyi fumbire ibiterwa izokoreshwa. Ariko ni ifumbire zimvye muto. Iyi fumbire usinumvise uvuga igifaransa uje kwandika ton dirisa wandike kuri Google nufise amamega yandika ubunyana nakwereke uje wandika prix igiciro ubaze igiciro c'ifumbire ikorwa mu kigo nobeno ton dirisa uje wandika prix ukayabona ayigurwa urara winjiye muri munsi. Ibi si ibintu by'iwacu oya, nibikorwa muri Kenya, nibikorwa muri South Africa, nibikorwa muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe hari ishirahamwe ry'abamama bo bavyishirahamwe rikomeye cyane ririma iki gitego cy'ikibonero. Muri Nigeria bo babitanguye imyaka, urwarwa rwo muri Madagascar rwo rusigara mu bitunako kuja kwigisha urundi rwaruka ingene buvyaza umusaruro iki gitego kizimvye kubera iki uno munsi igitoro. Jewe ndiko ndavuga ibintu by'ifumbire muri Kenya bariko barima iki gitego bagihinguramo igitoro. Turavugana nabo nejo nabo twari kumwe tubonera nyarufunde muri Kenya tuvugane. Muri Kenya baramamagaye kugira ngo tube ishami ryawo turime byose babigura ibyo tumwe byose bavyumvise. Ubu mugira ubwoba ibi ni ibintu bisanzwe bikorwa nakubwiye ibihumbi bitandatu ibindi bihugu barabikora, natwe kera barabikora, mugabo urumva byongeye kugaruka gushasha kandi bifise igiciro kinini. Kirembonye nuko muravuga ibintu by'iyo mbonubonu n'itongo ry'iwacu jewe vyarimo mugabo ubu twagira ngo tukimeza uko twagamenye ico dukorako nyine icyo ngomba mbaza urabona iryo shirahamwe kumbe turibona n'imisi ntitumenye ngaha mu Cankuzo icyicaro mukoreramo. Urabona ko bwa mbere tugomba kugira ngo twinjire kumbe urabona tubonye twumviriza twumva twinjiramo. Rero urabona nk'ubu twebwe tubabarimyi
twebwe nyene two twari dukeneye kuja mu iryo shirahamwe mugabo nk'ubu tubibonye ubu ngira ngo mwotubwira icicaro canyu kuko kenshi na kenshi hariho abantu baba baza batubwira amashirahamwe bakavuga bati tanga 10,000 tukabitanga bakagira n'inama mugabo ntidusubire no kubabona ngo batubwire imigambi batubwire ibindi twebwe rero mbibonye no munsi abari bariyandikishije kuba muzeyi tumaze turabatura ivyiyumviro muri tuwe turabariye ni ukuri twari tubikeneye kuko urabona nta mushanguzi ndababonye kuzina ndanyanguru aha icyicaro kiraha kiriki nibo tubwira ngo tubaza turabasanga kugira ngo twigishe hanyuma nk'ubu turabariye nk'iyo ngutu ubwo rugero twarabonye iwacu babitera bakera bari barabiteye mugabo akamaro kavyo ntazo twamenya barabirandaguye ubu rero ushobora kuba ndi n'iryo shirahamwe ushobora gutera urwo rugendo kuko mwatwigishije hama nk'ubu kurima nyine n'udufaranga zo kurimisha ntagurana ziba tugatera imbere rero iryo shirahamwe rero niho tubwire urukungene ushatse kubyinjiramo amahera ku kwezi kungene vyoba nuko natwege bitwumva sawa murakoze imana neza ki Murakoze cyane nimba mutanga icyicaro aho bazubasanga uyu mbega muramuzi mumuzi neza rero tumuzi neza kubarusha naho murakoze kumpa kanya kandi icyicaro abantu bazi ihoteli ya Buseruko ngaha n'imbere yaho tuzokwandika ko muzohabona ushitse ngaha kuri Buseruko n'imbere yaho ni ukuvuga ni uruhande harya uza muntu amesera amakositime abantu bahazi ntihagire uruhande hazoba handitseko n'imbere ya Buseruko karibu rero guhereza nzotangura kwakira abantu hariho umuntu ariko arakira abantu ibibazo byose muzoza kumubarizaho tuzobakira hama muze mutegereje iruhande yo kwa Paul Karore kwibarabara ritari ry'ikaburimbo kugira ngo sinakunda sawa murakoze imbonobono nayibonye kuva kera iyo mbonobono yiza yazanye n'ikawa ku babirigi bamaze kubizana byaraza twaratonora umuntu agashobora ku munzani agashora ikiro iyo byanyikira bituhaze none ubu turamaze kubona yuko iterambere rigira ridushwaremo rimaze kudushwaramwo ivyo byose nabibonye ikawa ngizo rero ziragiye bose agaciro karagabanuka none mbonobono ziragarutse mugani rero uzisumira udukawa twose turiko turavyura agashuru gatoya nayo mbonobono zirashitse ega umurimyi agirwa n'iki ariko arakora mugani rero ikintu hanura abandi bacu mukora mugashira imbere inda nakwereka imigambi imbere y'igihugu uriko urayikora ushira imbere akazi abo duhereza ipepiniyeri mukagira ntuzeye ati ngiyi irashitse tugaza zitora cyangwa nabone tugaza kubitera nimwabugize neza ndayabuhimirize mushireho ibikorwa nayo mafaranga ngo tuguranye baza muyakoreshe muzoduhe ibintu binonoye jewe sinaza kukwiba amafaranga ndayatware ngende kuyashira muri note yabigahugahu byo ngabo binywera ngo urambaye uhaha badumibye pinye ndokora urumpemba hanyuma nje nkora ibyo ndiko narangura unkurikirane aho uzobukoze amajambo nayo bane nimukomere mutama yitwa nde uyu wa Amstel senda yiwa rukuru bakomera Amstel makoto jiyo reka bakomera Amstel ngaho
umugomera amaso atanze impanuro ku mpande zose jewe nk'amahera ndende narabibangara uramenye yuko twigeze kubikora ari kuri micombere mbere ikize kuri batatu bari kuri micombere wabaye twabikoreye n'ikinoko cyaraje ko uri kuratera jewe twakiragira niyo magara icyo nzi neza ni uko ibyo mbona aho zatangura kuza je nari mfise imyaka indwi mu gutera icyo kawa hari ikintu bazana bagapimisha bagapima intambuko gutya kabiri hanyuma bagatera bagasubira bakagira kandi ku mpera y'itongo niho batondesha mpaka bikinga bishika bakitorera uko itongo ringana hari umuntu sinzi ko yari umwarabu nuko yari umuswahili sindabizi yitwa Gasito nibo bahora bashobora kw'iryo mbere bagahera ku isenge batanguye kugurira ku isenge izo mbere zatanguye kuza mbere n'ikawa zaje mbere hanyuma rero bahejeje gutera duhejeje mw'ijoro twarara turatumirize mbone turose hariho indizeye ibiseke bapimako hanyuma batwaye hanyuma bakaza bazana umunyu bakazana impuzu bakazana n'amasuka hanyuma rero tugaheza akamaro k'imbone majoro nakabonye gutyo kandi karatugiriye akamaro kanini niko katangiye kuzana n'amafaranga tugira amahoro ya Kristo. Yes, nuko nongere ndabashimire kandi nkuko mwagiye murabibona neza mwabibonye turi mu ntara ya Cyankuzo kuri province neza ahantu hari isoko ibikorwa byabaye ni byinshi nko mwabibonye ariko nshimye yuko bagenda batubwiye uko byagenze mbega byabimeze gute ndahera kuri David kuko niwe arongoye aba bose mubona imbere zanyu twari kumwe kuva ku munsi weje n'umunsi ugira kabiri mwagiye murabona amasana matandukanye aho twatembereye twabakunda kuri Maria aye abaziryo zina baca baritahura bamwita Gatabazi n'umugwiza mbuto akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse yemewe n'amategeko kuko ni n'umwe mu gwiza mbuto 10 ba mbere higo izabu ikorana nabo mu Burundi. David urugendo rwari rwifashe gute uyu munsi ngaha aye byahabereye wabyakiriye gute byari bimeze gute? Ego ubwa mbere ndaramukije abareko baradukurikirana nongera nshimira Imana ubwa mbere yabanye natwe mu rugendo nitwa David muramenyereye mu kibonobono ndiko ndahamagarira abarundi mwese dukwiye kurima igitegwa cy'ikibonobono mwaramenyereye mumbona ndi jenyene ariko uno munsi urabona yuko turi kumwe n'abandi batari bake twagiranye urugendo no munsi rero turi mu ntara ya Cyankuzo komine Cyankuzo nkuko mubibona aho twari twaje kugira ngo tubonane n'abanywanyi bacu bari hano batari bake ubwa mbere tubugururire ibikorwa tubahe biro bagiye kuzokoreramwo twongera kandi tunasigurira abatari bake bari baje kutwumviriza bijanye n'umugambi w'ikibonobono tugiye gukora mu Burundi turi ngaha uno munsi ariko ku munsi wejo twari mu ntara ya Kirundo komine Bwambarangwe aho twagendeye umurimyi umugwiza mbuto yitwa Gatabazi Jean bari ku ishure rero aha bamwe mu bo turi kumwe ni benshi ni abahinga mu by'indimo abagronome babanje rero kuja hariya kugira ngo baje kwiga bwa mbere babaze kiba ibibazo kuri uwo muhinga twasanganye imbuto z'ikibonobono zitari nke kuko we asanzwe abirima hafi ku hegitari 128 twaganiriye nawe byinshi yarasanzwe azi byinshi cyane kuri ibyo yatwigishije byinshi adutera n'intege ndetse anatwemerera yuko tugiye kwifatanya nawe hanyuma twaraje duca imuyinga aho twahuye n'abanywanyi bacu imuyinga nabo twari twagendanye aba twarakoze inama yashize yemeje yuko uburimyi bw'ikibonobono bugiye gutangura muri uku kwezi nyene ku 10 umunsi rero twaciye tuzinduka cyane tuza hano
hano mu ntara ya Cankuzo. Ubu rero tukaba twari muri ivyo bikorwa twahejeje gusigurira abenegihugu kandi novuga yuko vyagenze neza cane turavye uko twabibonye n'abanyacankuzo bariko baradukurikirana muri kino kiganiro bari mu Cankuzo n'abandi bose batahashitse mu vyumva ko twari wanyu kandi batwakiriye neza cane abanyacankuzo n'abantu beza baganiriye neza turashimiye abarongoye intara ya Cankuzo ko batwemereye ko dukorera muri iyo ntara turashimiye musanteri yaduteye iteka muri bino birori nubwo tutari kumwe mugabo niyabona kino kiganiro yumva yuko tumushimiye bivuye ku mutima n'ivyo muri make twarimo murakoze umpere mikoro ya muntu nyuma yawe nyakubahwa nawe ndakuramukije mahoro cyane tumaranye iminsi uri mu bagize iyi koperative ikurikirana ibijyanye n'igitegwa cy'ikibonobono yego abarundi benshi nkuko twagiye turavyumva intahe z'abatama n'abanyokuru ngahaye twumvise byinshi ndiko bigarukako ariko abariko abakurikiranye neza iyi video icankireresi bumvise byinshi muri iyi koperative uruhara rwawe n'uruhe murakoze cyane ku mazina nitwa Niyonkuru Ekoni bwa mbere na mbere tunejejwe cyane nuko uturongo yabivuze twanejejwe cyane n'urugendo twagize tumazemo iminsi ibiri yose twari turimwo ku kibazo mu mbajije bwa mbere na mbere nari nsanzwe ndi urongoye runo rugendo twari turimwo ubwa kabiri kandi nsanzwe ndi nkorera muri biro nationale itunganya ibikorwa byo muri no koperative yacu nico gituma rero mubona ko twabanye nabo muri zino ngendo zose twagize kandi twagize ibihe byiza ko twiteze umusaruro udasanzwe kuko nkuko twabitegura nka biro yo kugendera intara twari turimo hano n'izindi ntara tugiye kugenderera kandi twiteze ko tuzobona umusaruro udasanzwe murakoze cyane mawe jangaho imbere yawe akazina imbere ya byose jewe nitwa Ndikumana Nema Nema wewe bahugize umuserukizi wa koperative baje kugurura icese hano ku ntara mu Cankuzo yego wavyakiriye gute niki kintu ubona bizokungura abanyacankuzo igikurikira abanyacankuzo wobabwira iki jewe kubwiwanje ibi bintu navyakiriye neza kuko mu kwinjira ninjiye ndabikuye ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Facebook ani nk'intaye ngomba nshinge hanyuma je ndahura n'ikiganiro ca mbere nyakubahwa chef David yatanze ndacumviriza ndasanga nimero yatanze amanda murondera turavugana inbox aza kumurondera rampa umuco numva ndabikunze cyane nca ndinjira natanguye kwinjira ngaha mu intara ya Cankuzo mandarondera abandi bamambe bangahe nka batatu tuvyumva kumwe barinjira nabo badufashije rero kurondera abamambe ubu tugeze ku bamambe 70 muri koperative mu Cankuzo honyene yego mu Cankuzo bakeyi bo mu zindi komine barimo bake twege rero tumaze kubona ukuntu abamambe bariko baravyumva bamwe batavyumva neza bavuye dusaba nyakubahwa David ko yashika ngaha mu Cankuzo akabasigurira neza umugambi ko twega turiko turabasigura baguma batubwira bati uwo muntu turakeneye ko mwibonera amasomo yanyu uyu munsi bamubonye amakenga yaheze bagumye banyakiriza amahera ngo dutorera amahera ngo twinjire mugena babwiye ati uyu munsi sivyo ndimwo karibu ejo kuri bifo amajambo make rero ubu twiteza abanywanyi benshi bashoboka bagiye kwinjira muri koperative bamwe mwumvije ko atavyo bari bazi bivanye n'ukuntu twari ko turasensibiliza bamwe urumva twabicisha ku matelefone twari bwaronkerera umwanya wiyaguye wo kubicisha ku mugaragaro ku banyacankuzo ndabahamagariye bose iyo bava bakagera karibu muri koperative nta n'umwe yimiriwe n'abana biwanyu mubafise mubashiremwo koperative yagutse abo bizoshoboka bazoronkoswa akazi muri koperative tugira ko tunababwira tuti mfise umurima ngaha ku Kambanga mu minsi buca turondera abakozi ndabinginze abantu babarimye binjira muri koperative ntituzoze guha bari akazi abatari muri koperative
kandi mwari mufise amahirwe yo guca amahera muri koperative mukazoza muraronka nayo muzoza muraziganya na cyane cyane ko iyo umuntu yateguye urubanza imbere yo kuzimana abo hanze abanza kuzimana abo mu nzu unsubirize mikoro David gato kubera umwanya ari muto uko biri kose turatahurana neza cyane. David, abantu ho ngaha basavye pepiniere izoboneka ntizoboneka? Murakoze cyane. Nta pepiniere kuko ntibisaba pepiniere, ahubwo ico basaba nibaza gikuru ni imbuto. Imbuto nazo twazibemereye mbere twanababwiye yuko twifuza yuko uhereye ejo isuka ya mbere yoba itanguye gukora igikorwa cayo. Hano turamaze kuronka hegitari 3 mu kanya tugira tuhace nibaza ngira ngo n'abariko baratukurikirana bari hirya no hino bisi turaja gufata ifoto tubereke iryo tongo tugiye kuraba kandi siryo ryonyene hari n'ayandi menshi cyane rero tugiye gutangura kurima tuce dutera abanyacankuzo rero nta pepiniere ikenewe ahubwo ni imbuto nazo twazibemereye turazifise nyinshi cyane sinabanyacankuzo gusa n'abandi bose abari mu Kayanza ni muduhamagare nibwo turiteguye umugambi wacu imvuga ijana n'ingiro gushika iwanyu nta ngorane nibwambara ngo twarashitseyo kandi ari metero byinshi nta namwe tutazoshika mu Cibitoki mwitegure mu Rumonge turaje Makamba hirya hose abariko baratukurikirana muze mwifatanye natwe ariko kandi nkuko nyakubahwa Nema abivuze mu Cankuzo twebwe nta muntu tugiye kurima jewe David sinzi kurima sivyo ariko hari abandi bantu babizi bazi kurima rero uwakeneye kurima navyo ngo ni koperative ngo n'ubuntu twe nta bintu by'ubuntu ugiye gukora uzokwandikirwa amahera y'umuntu yiri warakora ari murimyi arazwi ariko rero ico mwomenya nk'abanyacankuzo n'abandi bose aho tuzoshika iyi koperative ahizoja aje kubivuga neza nta muntu tuzoha akazi atari umunywanyi tuzovuma tubireka bimwe bimara imyaka 5 tuzokorana n'abanywanyi hama tubahembe dushaka ko bishorera nuko rero reka tugushimire hanyuma mpera mikuru ry'umuhungu rya kuva ejo mu gatondo kugeza n'uyu munsi aya mango turacari kumwe twaratembereye mu bintu mwayazi na Mutama hari yaye Gatabazi ubikoreye ko uwo kunguka iki wohombiki? Ego murakoze cyane. Ndavye ku rugendo twagize ejo kana hariya mu Kirundo muri komine Bwambarangwe ugwiza mbuto bita Gatabazi Jean jewe ntakwe ibintu byinshi muri domaine agricole nabonye yuko byampaye ingufu yuko twokora ingufu nyinshi kugira ngo dushobore gushika kwihangiro twihaye twarumvise n'ibintu byinshi ari twiteze yuko ico giterwa gishobora kuba gikora twabibona bimwe mu maso mu yandi arico gituma tuvuga ati twe twiteguye mu mwanya tumatangwe gukora ibikorwa hanyuma biboneke murakoze. Muri makuru rugendo warubonye gute? Muri make ndabye urugendo rwagenze neza naho twagenze cyane ariko Imana bigiyemo kandi twangukiye byinshi abantu bose bagenda harimo atoshima cyo no mwana isaha aho tugeze hose ibintu bikagenda neza twadushimira n'abandi bantu bose yuko igikorwa ko kugera neza kuko nabo boza natwe twifatanya kugira ngo tubashe kugwanya wa mwansi ari wo mukene w'igihugu cyacu. Mpera mikrofone editor hajaye Edi, kuva winjiye muri koperative hari byinshi umaze kwiga ariko gukorana urugendo n'abagize koperative abarongozi n'abandi hari byinshi bishobora kuba byarongereje byo babyongereje iki ubona mu byo ukuye muri no rugendo ugiye kubishyira mu ngiro akarusho kazoba gahagaze gute? Murakoze cyane. Mu rugendo twagize narashoboye
kuhakura ibintu byinshi kumbere binyongerereza ubumenyi kuvyo nari isanzwe nzi muri iyi koperative nk'akarorero narashoboye kubona ikibonobono ndakibona n'amaso yanje ndabona n'ukuntu gikura ndabona n'ibicamako ivyo rero biri no mu bifasha nanje gushira amakenga ntashobora no kubwira uwari we wese afise amakenga nkamubwira ati ico kintu nivyo kirama kuko nakibonye agishingira intare ego reka ndagushimire Subiza David hajya aye turangize hanyuma twanduruke bavuga kwanduruka ego ni cyo kimwe uvana David ego agasunika rugi ijambo rya nyuma ntiribaho kugira ngo dushobore gukomeza kubana nabo mugambi watanguje ndetse tumenye neza na neza ni iki tuzokunguka ni ikihe kintu bizokungura ku gihugu agasunika rugi reka kanzi nyene nama mvuga imisi yose mpera kugwaruka abakuze twese muri rusangi nuko mwoza bakifatanya natwe abagwiza tunga bari hirya no hino turashimiye abamaze kubikora n'abasigaye nimuze mumenemwo imitahe hanyuma n'aba bandi bene gihugu basanzwe nta kindi tubahamagarira atari kuza kwinjira muri iyi koperative Kibonobono Oyo kubera bazokunguka bazobonamwo inyungu kuko dukeneye gukora uruganda rukomeye ubu tugiye gutangura kurima bavyumve hanyuma gushika niburi mu kwezi kwa kane tugeze yuko tuzoba tuko turasoroma ko ntibirenza amezi 6 ku mezi 4 ngo twabivuze ngira ngo abazokurikirana ikiganiro cabere kwa Gatabazi nk'umuhinga muzovyumva abibabwira hanyuma gushika nko mu kwa kane tuzoba tumaze kubona inyungu hanyuma twarababwiye yuko tugiye ubu mbere no kuca twubaka ihinguriro tugura ama mashine atangure ahingure kino gitego nta muntu azoba yarimye kino gitegwa azobura hagishorera niyo twebwe tutakimugurira amasoko arahari kuko iki kibazo kiragaruka kenshi c'abantu babaza ngo none isoko irahari nitwova ibujumbura ngo tugende hariya twagiye dushike ngaha tudafise amakuru yizewe iyo dushobora gushorera ico gitegwa hanyuma kandi nombwire nabajya abantu mvise imitahi minini mvise amatongo yagutse cyane gose mvise amahegitari muza mutugura ko mvise amahegitari 40-50 mugaca muyipfuza ngo nitubahe imbuto ngo muribe mwenyene si ivyo ntibiri mwiyerekwa ryacu nuko twebwe ubwa mbere jewe muri no mwanya nubwo mvugira Ikibonobono bisa nkaho mvugira n'umuntu yitwa ko ari muto ko naje ndi muto twebwe rero ntidushobora kwifatanya nabajya bafise imitahi minini ariko twebwe batoreka dukore ivyo bitoya sivyo dushoboye hanyuma bavuga ati gato karakura natwe tuzokura irase nimba umuguzi atunga ariko arankurikirana ukaba ufise impuhwe kuri aba bantu bato aribo twebwe ingo dufashanye uzana imitahe natwe tuzana ubumenyi dufise inguvu urumva bwo kubikora hanyuma tuzobikora neza wewe uzobandanya wunguka ariko natwebwe twunguke sivyo dukeneye yuko tuguma tubona abantu bitwa abakozi gusa ariko dukeneye ko abantu batangura gukora ariko bikorera ivyabo niryo hangiro dufise ico rero novuga nico ndangiza mpamagarira umuntu wari we wese ariko arankurikirana musubire mu telefone twarababwiye aho dukorera adresse twarayitanze dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa haruguru yo kwa Siyoni canke hepfo ya Kotebu aharabana na hoteli OK Bazar muri etage nini turi muri etage muri biro y'ijana na kabiri
ushitse hajya ndondera abaravyiganiro ibiganiro vyagiye bica kuri hariya kuri Roy TV inimero yanje ya WhatsApp nimba mwarandondeye mukambura nimwibaze ko ndumu escro oya inimero yanje ya WhatsApp barayugaye no munsi nabaha inimero ya 66 69 411 iyo ntigikora kuri WhatsApp ariko inimero nkoresha ni 79 amajana 440 amajana 814 kuba mu Cankuzo mukoresha zino mbuga muzakubona kuri Facebook ni murungike canke abari higano hino mubwire abi wanyu bashike ku isoko hehe mu Cankuzo aho ibiro vya koperative biri koperative Kibonobono imbere ya hotel Buseruko muravyumva abanyacankuzo bariko baradukurikirana aho muzogenda natwe nuko hanyuma ushobora kushaka kuvugana no mu Cankuzo mvugisha uri umunyamuyinga ukeneye kwinjira ukaba ukeneye abanyamuyinga turaguha abanyamuyinga turi hose kandi ukeneye gushika hose nuko muri make abariko baradukurikirana bane bahezagire kandi muze tuyifatanye izahabu yerera hejuru muze tuyivyaze umusaruro cyane cyane ku bari hanze y'igihugu ushishikare kwinjira kuri internet mwandike mu Kinyarwanda mwandike ikibonobono muca mwumva ama video asigura ibijanye n'ikibonobono mwandike kuri Google mwandike ricin huile de ricin canke tourteau de ricin muca mubona yafumbire tuguma tuvuga n'akamaro kayo ukumva bikunezereye ukaba wifuza yuko no mu Burundi twotangura gukoresha ifumbire kama itonona isi kandi itanga umwimbu cuza wifatanye natwe umutahe twarawuvuze ni kurya nyene ndi mu 6 kurya muri ko muragura imitahe no mu yandi masosiyete natwe bwe ngaha nimuze mugure dukora ibirama twubake ishira hamwe tuzoraga abana bacu n'abazodukomoka ko bose kugeza kurunganwe rugira igihumbi dushaka yuko ibikorwa dukora bizobisanya na Kristo aje kuganza hanyuma aba ari byo bica bivaho wewe acashiraho ibindi mugabo asanga turi mu buzima bwiza twaronse biciye muri umugambi duhereye mu kurima ikibonobono murakoze reka ndabashimire mwebwe mwabanye nanje Fulgence Mika kuri microphone iyi ni Mika TV turi kumwe Ibrahim Kapa kuri kamera hariya aya abantu mufise imanza mukeneye amasanamu meza cyane ameze nkaya mu murondere canke mu ndondere ndabahuze nawe ibintu bikomeze kugenda neza mwakoze kubana nanje ibintu byari byiza sineka kubashimira ngo mukweza kutwereka urukundo mukande subscribe mwebwe mutarayikora musangize inshuti n'abagenzi maze dukomeze kubana ijana kurindi nuko nabarambiye ukeneye kwamamaza ukeneye gutangaza ibikorwa bya bitandukanye turondere utwandikire kuri 69 amajana 241 amajana 43 hanyuma tubane neza mu bikorwa bitandukanye uzoba ugerageje gushikana kure ibyawe wakoze Imana igwezagire hasta la vista